igihe cy'isaha 6 zirenga iminota 10 muri studio za Radio Magatamze FM we n'umwanya mwiza tugiye gukurikira amakuru mu kirundi tukayashikirizwa na Armel Bigirimana. Ndakora mu kijari Armel ndaguikaze mu makuru no munsi. Ndakora mu kijari Shari. Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi 0 umwaka wa 2020 sangwa ikaze mu makuru rukuru no munsi n'akagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abatwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu bakorera mu ibarabara rya Bujumbura Rumonge barashima ukuntu bari kubaronka abakiriya muri kino gihe c'intango z'umwaka kugira biteze imbere ngo nuko bokongereza umwete mu mwaka wa 2020 kusha mu mwaka urangiye abona bakaba basanze bakora akazi ko kubarira ibirato mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Ciza Jean Mukanya ni nkuri mwimukwaya Gwino muri sanze muri radio Magatamze FM ndasubiye kubaramutsa abatwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu bakora mu ibarabara rya Bujumbura Rumonge barashima ukuntu bari kwaronka abakiriya muri kino gihe c'intango z'umwaka ariko bakabona yuko ingorane bahura nazo ziba zivuye ku ibarabara ari ribi cyane bigatuma bahura n'amasanganya menshi. Sengiyumva Juvenal numwe mu bakorera muri iryo barabara arabitubwira akabavuge kuri mikro mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Akazi kaje nakubushoferi ntwaza imodoka hanyuma mu ibarabara muri izi tarike turimo bimeze neza abakiriya imiryango igenda hirya ari hino iraboneka mu ibarabara kandi turaronka amahera asanzwe kubera hari akabaye kiyongeye hanyuma mu buzima hajyaye intango uyibona kare twebwe dukorera muri ibarabara rya Bujumbura Rumonge mu kazi dukora cyane turashaka gutera imbere hanyuma icyo dusaba abashoferi bagenzi banje niko twokorana neza hanyuma nabe n'imodoka abanye bakabira ko dukora neza gango turonka karusho imiryango ibeho neza hanyuma ibisigaye twosaba na leta ibaba ryacu ya RN2 nukuri byarimo ingorane nyinshi imeze nabi imodoka ziragwaragurika ziravunagurika kwa ibarabara leta imeze neza twebwe umwaka uheze aho iwacu muri Magara imodoka nyinshi zarageze ibibazo bivanye n'ibarabara ziragira ingorane zo gusekana n'izindi kubera ibinogo imodoka ziragwara hanyuma kubyekera ibyo abapatro bacu guhembana harabaye ibibazo kubera imodoka zigwara byaga mu magaraje mahera bakoresheje imodoka bamenshi biratuma n'igihembo cyacu kigabanuka ariko ubuye Imana yidufashije kandi na leta ikabidufashamo iyo dukora ibabara igihembo baduhemba ababosi bacu batwarikira 10% numva ko cyose ijana ibihumbi 10 miliyoni n'ibihumbi 100 hanyuma mu gihembo n'ababosi bacu ntangorane ntaho nayo ari turasentare ngo bakorabura muradutunga kuri ijuri rimeze neza ngo kugira ngo biteze imbere nuko bokongereza umwete mu runo mwaka wa 2020 gusumba uko umwaka uheze wa 2019 abana bakaba basanzwe bakora akazi ko kubarira ibirato nkuko tubibwirwa na Sindakira Albert aravuga ukuntu agiye gukora kugira ngo ashobore kwiteza imbere ariko agasaba n'ubufasha kubera abona yuko hari byo adashobora gukora kubera uburyo buke reka nawe tumwumvirize akaba yavuge kuri mikro mugenzi wacu Richard Ndayizigiye ukuntu je niko ndategura kugira ngo haba karusho kurusha mu mwaka uheze nuko mu mwaka uheze mitahe twarahombye cyane kubera tabyifashemo neza bijanye no kudatonda neza ku kazi ariko ubunye tugiye kwiyungunganya kugira ngo bikunde byo bigende neza twungure ubumenyi twongere dukore neza kugira ngo bikunde twongere dusubire twiteze imbere kurusha mu mwaka uheze wa 2019 furiza nuko bogira umwete mu kazi kuko hajya umwete nico kintu ca mbere umuntu yagize umwete kabisa ibintu birashobora kugenda neza ariko iyo ubaye umunebwe zima ntibwiza na burarondekwa nico no wifuza ni nk'ico kugira umwete mu kazi no gukunda akazi hamwe kwiteza imbere no kutaba injya bituma abantu baguharuruka bo kuzana akazi bacavuga tujya muntu kabisa umwizigirwa nico kintu no wifuza kuba umwizigirwa mu kazi ka misi yose jewe leta no isaba ingurane kabisa kugira ngo nungure imitahe ntihabe gushona gusi muri kano kazi k'ibirato habe no kubicuruza habe no kubirepara nkarepara nyene bishasha gukunda nsanzwe ndabimenyereye yakaba ari nayo nkuru turangije ko amakuru yacu y'uno munsi reka ndabashimire inshuti bakunze murimo yateze amatwi reka nkengurukire mu Uganda go torokanya amakuru badutorokanirije nibagiye gushimira Ciza Jean yatumye amajwi abashikira neza amakuru ya mukamwashikije na Armel Bigirimana naho butaha Gwino muri sanze muri radio Magatamze FM